Akaze barundi namwe barundi kazi ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe abanywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumunesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ndabahaye kaze mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri aya mango. Reka tunyarukire mu makuru aba yanyegejwe abarundi haba muri politike haba mu mutekano inkino indero agateka kazi na muntu ndetse n'amakuru ajanye n'iperereza ngaha mu Burundi. Reka rero mbahe kaze mu Barundi namwe barundi kazi tuze cyane dore zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu agira ashimikire ko kuri aya mango. Tunyarukiye mu Burundi muri sentare Rushatsi intahe irabaye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahamagaje inama y'ikibirirako birayangaye umutekano uratosekaye muri etat majoro birakomeye. Perezida w'u Burundi Ndayishimiye atanguje inama y'ikibirirako bivanye n'umutekano utosekaye. Nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye ejo agendeye intara ya Kirundo agashikiriza abanyagihugu amagambo ateye ubwoba akabarira ko ngo u Rwanda ari we mwanzi w'u Burundi. Kuri ubu rero umutekano urayangaye muri etat majoro ibintu bibaye agacamutwe mu Barundi n'abarundi kazi rero muroge magabo birakomeye cyane. Perezida w'u Burundi Ndayishimiye yatangaje ko yiteguriye ngo kuba azokora igishoboka cyose agacungera umutekano w'abanyagihugu b'abarundi. Ibyo rero yabishikirije kandi ubwo umunsi w'ejo kwigenekerezo rya 11 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 yagenderaga nyene intara ya Kirundo. Ni nyuma yuko yaramaze gushikiriza ifashanyo abanyagihugu b'abarundi bari baragizwe ko amapfa, aho rero buri umwe wese yagiye arahabwa ibiro 5 by'umuceri ndetse n'ibiro 10 by'ibigori. Nyuma y'ivyo rero yaciye ashikiriza amagambo y'agacamutwe abarundi arababarira ngo ntibaze baryame ngo basinzire ahubwo barikanure. Ibi rero yabivugiye kuba ngo ashaka kugaba ibitero ku Rwanda. Yashimikiye kuri iyi ngingo abarira abarundi ngo bazohe isoma abanyarwanda ngo babasigurire imvo n'imvano y'izina Kirundo. Kuri ubu rero ibyo Ndayishimiye yashikirije ejo abanyakirundo bibakoze ko kuri ubu inama y'ikibirirako iratanguye muri sentare Rushatsi ngaha Igitega. Ibintu birayangaye mu makuru rero duhawe n'amasoko yacu atubariye ko muri etat majoro ibintu bibaye agacamutwe. Barundi namwe barundi kazi rero muri kanure turabigaruka ko mu mwanya mu makuru ku buryo bw'izo nido. Reka rero twongere tunarabire hamwe mu yandi makuru tuza kurabira hamwe ku buryo bw'izo nido. Turaza kunyarukira n'ubundi no muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo naho umutekano watosekaye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye ubwejo yari ngaho nyene Kirundo yashimikiye kuri iyi ngingo avuga ko ngo abanyekongo ngo atakintu namba bashoboye ngo babanze ngo kurinda umutekano w'igihugu cabo ubu bariko baragandagurwa nk'intungwa. Ndayishimiye rero yaciye ashimikira kuri iyo ngingo aragabisha abwira abarundi ngo barikanure. Nubwo rero twababariraga kuri umutekano wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ni igihugu kirimwo intambara idasanzwe kuva mu mwaka wa 2021. Imyaka ishika kuri 4 iraheze injyane ari zose intambara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umugwi witwaje urwanisho wa M23 wongeye kugaba igitero simusiga mu ntara ya Kivu y'ubumanuko. Abasoda batari bakeyi basize agatwe. Umuvugizi wa M23 mu bya politike ari wenyene umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka asiguye ko ngo kuri ubu umugwi wa M23 urimo gusatira werekeza i Kinshasa. Uhagarariye ihuriro rya AFC ari we
Corneille Nangaa ndetse akaba ari nawe urongora M23 asigura ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo byamunaniye kurongora Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bityo rero abandanya avuga ko ngo kuri ubu bagira bishikire ikinshasa bace bahirika ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Umugwi wa M23 kuva wakongera kwadukana injyane mu mpera z'umwaka wa 2021. Leta ya Kinshasa iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi yagiriza leta y'u Rwanda ko ariyo yoba ifadikanya n'uyu mugwi witwaje ibigwanisho wa M23 mu guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse iby'u Rwanda rudahengeshanya guhakana rwivuye inyuma ukavuga ko ataho ruhuriye no kuba M23 ihungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Si ibyo gusa kuko ku ruhande rw'u Rwanda nago rwagiriza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gufatikanya n'umugwi w'Icirobedi wa FDLR uvugwamo abasize bagize uruhara mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Ngivyo rero ivya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nuko umutekano uhagaze, gusa turaza kubigaruka ko makuru yacu ku buryo bw'idonido. Reka twongere kwirabire kubijanye no muri Etat Major. Muri Etat Major habaye ibintu bidasanzwe. Etat Major isohoye itangazo idahumuriza abasoda. Inama y'ikibirako itanguriye muri Ntare Rushatsi House. Perezida w'igihugu cy'u Burundi aciye ahamagaza inama y'ikibirirako bivanye no kungene umutekano muri ico gihugu utosekaye muri aya mango. Ni inama rero itunguranye ku basoda, kuri ba mustanteri b'amakomine atandukanye, kuri ba buramatare ndetse n'abanyamugambwe SNDD FDD. Ni inama rero igaruke ku buryo kungene umutekano uko bandanya ucungerwa ngaha nyene mu gisagara ca Bujumbura, arico gisagara c'ubutunzi, ndetse no mu gisagara ca no ku mugwa mukuru wa politike ngaha Igitega. Reka rero babarire ko ari uko nyene kuri aya mango bihagaze. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yama adodobereza u Rwanda avuga ko ngo aribwo ruba rufatikanya n'umugwi wa Red Tabara guhungabanya umutekano mu bice bitandukanye byo mu ngaha mu Burundi. Ibyo rero leta y'u Rwanda nayo idahengeshanya guhakanya yivuye inyuma, ikavuga ko ataho ihuriye umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara. Red Tabara mu minsi iheze yasohoye itangazo rivuga ko idafatikanya na leta y'u Rwanda, ahubwo murabizi neza ko Red Tabara ari umugwi wiyomoye kuri leta y'u Burundi cyangwa se ugwanya leta y'u Burundi. Ukaba rero wasohoye itangazo uvuga ko nawo wishoboye udafatikanya na leta y'u Rwanda. Umugwi wa Red Tabara murabizi neza ko ukorera muri Kivu y'ubumanuko, ariho ofise ibirindiro. Perezida wa Kongo rero arafise imitwe yitwaje ibigwanisho ijyanye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ari nacyo gituma umutekano w'ico gihugu wama watosekaye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye rero amagambo yari yashikirije abanyakirundo ararikoze kuri ubu ngubu, aciye ahamagaza inama y'ikibirirako ngo barabire hamwe ukungene umutekano wosubirizwa kandi ucungerwe mu buryo budasanzwe. Hama rero perezida w'u Burundi yaciye yugara imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi ko mu rwego rwo kubandanya acungera umutekano w'igihugu ciwe c'u Burundi n'abanyagihugu b'u Burundi. Ngayo rero amakuru aturutse muri Sentare Rushatsi, ndetse ngaho nyene muri Sentare Rushatsi House, ese no muri Etat Major aho itangazo rya gatamutwe risohotse inama y'ikibirako iciye iterana. Reka bashimire mwese mudukurikira mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ryari iteka n'umunezero ntangere byo kubana namwe abanywanyi mudukurikira mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Mufyonde sabone, partager
maze muba mbere kubona amakuru y'ibiganiro tubashikiriza kuri muresha kuri mukunda cyane ya Isange TV. Dateye yambo mwese mwadukurikiraga muri mu bice bitandukanye. Amakuru yacu rero reka tuyasozerere ngaha, turaza kubabarira ukungera umutekano kuri ubu wo buhagaze. Mu makuru yacu ataha turaza kurabira hamwe ukungera umutekano uhagaze ngaha mu Kirundo ndetse no mu Rwanda ayo hirya mu Bugesera. Reka dusozerere ngaha rero, amakuru yacu yo nagasaga, mukomeze kubandanya mubana natwe mu makuru akurikira.